byatse ko arongora nawe nyene ndamukorera amasengesho mu ndwitse twagiye sengesho oya je ndatura gusa aturaba kubita idayimoni yo kutarongora nkayirukana ikubite none simbizi wasema vuba ndavuze ati iyo dayimoni yo kutarongora irakuva mu izina rya Yesu taka dayimoni taka power in the name of Jesus urakira umugore mu izina rya Yesu Kristo je abantu babivuga nibaza ko batagira ubwenge ngo aririmbirahe ngo mu ndobo umuntu wa mbere CHIMAMANDA yabivuze rega nawe udiri CHIMAMANDA nyene CHIMAMANDA yavuze gute yamugereranije n'imbwa imbwa bien sûr kandi byarambabaje byarambabaje mu buhe bwoko rero akabwa kayo karagira bijya bintu bagira igoro nyene ngo niko nakuri kumana Natasha baririmba byo byarambabaje sana ku bantu batakabonye yafashe video kuyiwanje sinzi ikintu yeka aramvuga ko baje ikintu ndaza kukakwereka hanyuma ari aca avuga ngo jewe ntaho ntaniye na Edison wewe ego ngo tumeze kumwe na Edison ngo Edison ngashigikira ngo abantu baririmbira mu ndo umenga n'amatene mu mbegeti ibintu nyine vyuko hamako ako kabwana acara gashiramo kara akavuga kari mu modoka acara gashiramo ngo niko Natasha aririmba guys ibyo bintu byarandiye akabwa kavuze gute kavuga gute ike kujya ko oya ko ka video kiyo ngo kabwa kavuga gute kujya kuri nyene ivuga imbwa nyene power in the name of Jesus Edison urarongora ndabivuze kubw'izina rya Yesu Kristo kurongora no kuzana umugore bien sûr koresha ko kantu nako twumva Edison ndabivuze ati power in the name of Jesus urazana umugore mu izina rya Yesu Kristo nambara akazi ka mbere hariya akora antukana ni ibintu byo mw'Ibarabara ibyo gutora amapubele kugeranya amapubele CHIMAMANDA ngo akazi afite nakare je nibaza yuko kubera yo baronka uwo mwanya mugana abo nyene nibaza ko ngo akazi yo bakora nakare ni ibintu byo kugira amapubele canke no gutema ibiti kuko abantu batema ibiti hari nta mwanya baronka vraiment ako nakazi gakomeye cyane na salo mugabo ujya sinibaza ko yo bazikuma yaba yogosha burya vuganwa bwiwe kwanza yabaze kugirana yabaze gukogosha yobagirana yobatehera kuri burya vuganwa bw'umengo nagasugura yeah ntutwenge I'm serious CHIMAMANDA vraiment jewe nk'Imana iyo yari kumpati ngo CHIMAMANDA ngambere umugabo ariko mutamunsi nkunda abantu batari seriye CHIMAMANDA ntari seriye ari seriye gute kandi ari seriye kuri jewe ari seriye kuri wowe gute we ntari seriye gute CHIMAMANDA cyane afite ubujambo bwinshi arahebebeza gira ni impano itala impano yiki erega umuntu amukacije mu mahanga kuyikorerayo ujya ugisigura kari karondera ama views ngo kugira kuri YouTube bamuhembe nta mafaranga ari kuri YouTube CHIMAMANDA reka guta umwanya jana y'ibiburi sinzi biko yo basohoka ngira yondonkera akazi ko gutamba ariko nanje sinkunda gutamba kubera kiyo kuranga gutamba gusa kwera abantu basohoka kenshi mu bubari hari yaje ubuzi kenshi baronderera abakobwa bari ubwo gutamba bari gusa mu bubari ujya ngira nivyo yondonderera ujya ntaneza yondonderera nayo ndantuma mponda ngo ndimusumene ngo ndikwamenyo akandongera akazi keza ariko niko yaciye abizamwo nabi shaka kumfaka nyene nanje ndamwinjira we wamwinjiye gute kugira hazisiti iyo video mwayibonye nibisanzwe ariko mugaje nta kirengana twa twarayibonye ndashaka kubwira abakunzi ba Roy TV wamwinjiye gute CHIMAMANDA nkuko yanyise musumeno namwise gasuguru burya bwanwa bwiwe kujya ku runtu buza gasuguru ni kujya nyene kaba kameze ya abakunzi ba Roy TV uyumvirize neza ati je yanyise musumeno ati naje namwise gasuguru kwa burya bwanwa bwiwe ya nagasuguru nabona adasa nagasuguru kaguma gahebebeza ndi uyu kurabona agahene ukaguma gahebebeza kurufise nta makuru ufise CHIMAMANDA ni yagiye ari kiragi agiye hanze ariko aravuga bijyanye rega yagiye kuvuga mu nyuma siko yagiye kuvuga mu nyuma wait gatoya abakozi ba Roy TV hari nariko ndatahura neza ati CHIMAMANDA mu kuja hanze yigize ikiragi umuntu yamufashije izo diri ni Pastor Chris ariko Pastor Chris aca mubwira ngo
Chimamanda ntubandanye wigira ikiragi ntivyoboneka neza kandi nanje sindabikurekuriye ko n'umukozi w'Imana ko amaze gushika ino rero basi erekana ko utari kiragi uvuge aca ashaka kuguma ari kiragi urumva Pastor Chris aca aravuga ati uyu muhungu si kiragi niho na bifuro yaciye yinjira kubera avuze yuko atari kiragi Pastor Chris avuze yuko atari kiragi niho na bifu yaciye yinjira ku bakozi b'Imana aca atangura kwinjira abakozi b'Imana niko cyagahungu guys bamwe n'ukuri kw'Imana atari kwisuzugura sinzi ko kuvuga ujya muhungu bro ndavuga karagahungu wovuga kwa aragahungu kubera karagahungu abahungu bajya umuhungu afise n'igihagararo ese umuhungu umuhungu mubanzi bro sinzi ko nobivuga n'umuyi ko nawe yaransuzuguye Jesu hajya mu bisanzwe Jesu wansuzuguye ujya mu bahungu vraiment boja n'imbere yanje nkabaha n'umwanya ko twahagararana ujya ntiyobamo ngo nagahungu nutahura no mu bahungu ntiyojamo ati nta n'umwanya wo guhagarara gusa gutya guhagararana nawe guhagarara hajya bavuga ati sister sava kwishura gutya ati sava bamaze kubona umuntu atumva abafise amayekuteri mu matwi yama amayekuteri mu matwi kandi atayo nambaye norengana kandi wamwumvise yes you kubera ko ari mubi ariko ujya ni boga Jesus Christ ujya mana yanje ya bro agwa imodoka ati bana dukundana mana isi ni juru aya akajambo kamwe basikuriwe nagumana ububi bwiwe tu Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. And I got to kind of kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, kuri kamera kumwe na Elfage Karf. Ni watuma ama image agushikira ameze fresh sana. Ni watuma iyi sound uyumva imeze fresh sana. Yes, ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Cya kiganiro kigwa akajyo keza kumenya makuru y'abastari, ako kumenya makuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute? Mbega abastari bacu babayeho gute? Uno mwaka nabwiye ko nzokuzanira fire on fire. Let's get it. Assalamu alaikum. Welcome. Assalamu alaikum. Welcome. Reka ndamwite gwamenyo. Irindi niri Musumeno. Tukiri ngaho nyene kwanza. Banza namukize abantu b'imisumeni bose. Bamusumeno nk'abaje bati salut murameze neza. Unasikia? Ati abantu bose nk'abamusumeno nka jewe. Ati salut mumeze usufisa akazi ka bien. Merci. Subiramo tumve ngo mumenye murameze neza. Abantu bamenyo nabo.
Gwamenyo. Sasa gwamenyo mani. Gwamenyo n'abantu usanga bakunda inzoga sana. Naura inzoga mani. Bivana n'izarito. Unywa izi. Sukwiyemera ndakunda lef. Igugwa ngahe? Kugira ngo umuntu yakwise gwamenya byo igugwa ngahe? Ya biravana n'akabari busokeyemo. Oya igugwa nga iyo umaze kunywa basi igugwa ngahe? 6000. Yeah. Abandi banywa izangahe? 2000. Bisikure kuri Lorenzo. Banda mukiza kuzi ba Loy TV bro. Ndabaramukije abakunzi ba Loy TV. Ndabakunda cyane. Ni gwamenyo hano baramukije. Kakiri ugashaka ariko. Nego. Ariko arafise umugabo mani ngo atwika. Sasa umugabo ntaza gupfa uvuze ngo asubiramwe tu. Ngo akabizu kakiri ugashaka. Ikamuhereza. Yes, bakuzi ba Loy TV nakubwiye kuno mwaka nzokuzanira update news, nzokuzanira amakuru yose ava kagera. Yes, uno munsi novuga yuko ndi kumwe na Gwamenyo, ndi kumwe n'umwe mu bigeme novuga yuko hari karavuga abantu muri Buja Flavor, ndi kumwe n'umwe mu bantu kwita umuhitmaker muno mwanya, ndi kumwe n'umwe mu bantu hateje uruhagarara. Sasa we na CHIMAMANDA mufiki kwa nta na kimwe bakuzi ba Loy TV ndagusabye ugende kuri page ya CHIMAMANDA urabe video yakoze aho yaragututse fo cyane. We nawe mufiki nukuri noba mbesha kisinzi ivyo yoba yumvira we. Egereza mikro batwumva bakuzi ba Loy TV ndagusabye wicare nyumvirize neza sinzi wewe ico yoba yumvira canke ico yoba ampora. Sino jewe ntakira kimwe dupfa. Yeah. Ati sinzi ico dupfa. Ico yoba mpora like. Mbega CHIMAMANDA atanga kuvuga ko ryari? Yatanguye kumvuga ko ku video ya mbere natanguye kuvuga ko ya Destin. Yatsindiye ayo mafaranga. Uno musi novuga yuko we nawe muri blood of fair. Novuga yuko novuga reka ndavyite beef kuko video yakoze novuga ko niyo yatumye ndakurondera cyane kuko ni video novuga yuko irimo amajambo asa nkaremereye, irimo ibitutsi byinshi, aho bona neza yuko yagututse bikaze. Mbega umaze kubona ijya video wewe yakiriye gute? Bon nkibona narinzi gusa ko bizoba. Wowe warubizi ko bizoba? Nari kuri CHIMAMANDA ariko narinzi gusa ko waruzi ko bazokwataka like. Bien sûr. Bazonyataka. Nari namaze kwitegura. Niyo mpamvu ataco vyantwaye. Yego. Sasa ubona ne CHIMAMANDA akwatatse mu bitutsi biremereye sana. Bega ijya video umugabo yarayibonye. Ne wayimweretse cyane yayikweretse. Muri wewe nawe ni ndayeretso kuko ndazi muri mwebwe babiri hari umwe yatanguye kuyibona. Niwe yatanguye kuyibona. Yego. Yayikwereka yakubwiye gute? Yaradusera twenga gusa. Aramenyereye ibi bikino. Yego. Kuntu twatakaranye nabimenyereye. Yeah. Sasa ni CHIMAMANDA novuga yuko hageze hakwita umusazi. Yeah. Begura urakwije neza. Ndakwije cyane uko simba karojante. Urakwije neza. Bien sûr. Ni Igiswahili twumve ni Igifaransa twumve ko kwije. Bivana n'ivyo ushaka mvuga. Ivyo ushaka kugira twumve ko kwije. Nabaramukije premier mu Giswahili muco mumva nyene ko ndakizi. Kimwe guteranya kimwe n'ibinga. Kimwe guteranya kimwe bibiri? Bibiri guteranya bibiri. Bine? 10 kuramo kimwe. 9. Sasa tukiri ngaho nyene rero bega tureke tuve kuri CHIMAMANDA gatoya. Bega apari y'abandi mwana bavyakira gute? Bavyakira neza, kubavyakira nabi nabo bazotegezwa kubikunda. Ko nakazi kanje kata muntu nashobora kunkuramo akazi kanje kandi agakunda. Yeah. Ariko haro nundi yakwadatse aho bitwa Edison Dayauze nawe nyene novuga yuko yakoze post aho yavuze yuko ati ebana imisumeno mbega iryo jambo ryavuye kuki? Ni CHIMAMANDA nyene yari inyisi. Ego. Rivuye kuki? Niye mpamvu yatumye kwita ngo musumeno? Kubera amenyo yanje ngira aramuraje shinga. None bakuzi ba Loy TV amenyo yawe niyo yatumye kwita musumeno. Kujya kuntu umusumeno si kijya kiboro babazisha. Kijya babazisha. Ajya amenyo yacu. Kujya kuntu agenda yangira yibajije ko yabasongoye inga. Sasa ariko rero inyuma ya video ya CHIMAMANDA nta kintu uravuga nta video uramukorera bimeze gute? Anitege haraba ariko bavuga yuko
ngo watinye ngo wagize ubwoba niyo bakuzi ba Roy TV wait gatoya bakuzi ba Roy TV reka naye ndabivuga uko kuko ngo ni musumeno ngo nagwamenyo nivyo bintu vyatumye ndamurondera mbega waratinye Chimamanda canke bimeze gute kujya sinshobora kumutinya arabizi nawe nyene ubwiwe ko ntashobora kumutinya bro je ndumukobwa yiyemera cane ya jewe nta muntu ntinya ahubwo ndubaha kumubaha ati je ndumukobwa yiyemera cyane ya ati sinshobora gutinya nde Chimamanda sinshobora kumutinya kubera kutomutinya none no mutinya gute kandi ava amaraso nkayomva bakuzi ba Roy TV Chimamanda hari ijambo yavuze muri video yakoze aho yavuze yuko ari we yavumishije uno mwigeme gwamenyo ngaha ari we yatumye musumeno amenyekana nivyo cyangwa se bon ico ndakimushimira ku bantu benshi c'est vrai baramenye ko Chimamanda yarampostinze kandi arabwa n'abantu benshi ariko niko yaciye abizamwo nabi shaka kumfaka nyene nanje ndamwinjira we wamwinjiye gute kugira sinzi ko iyo video mwayibonye nibisanzwe ariko mugaje nta kirekana twarayibonye ndashaka kubwira abakunzi ba Roy TV wamwinjiye gute Chimamanda bon nkuko yanyise musumeno namwise gasuguru burya bwanwa bwiwe kujya kuntu buza gasuguru kuni kujya nyene kaba kameze ya abakunzi ba Roy TV uyumvirize neza ati je yanyise musumeno ati naje namwise gasuguru kwa burya bwanwa bwiwe ya nagasuguru nabona adasa nagasuguru kaguma gahebebeza ndi uyu kurabona agahene ukaguma gahebebeza asitinye n'ibintu nyene nk'ivyo ni ndahebebeza Chimamanda no mukuvuga ntiumva yone yuko ahebebeza nk'agasuguru mbega dusubira inyuma gato ya kwanza we akoze ba Roy TV mbega agasuguru n'agahene yego impene y'isuguru ya ni Chimamanda rero ibi zimwe ziba zifise ubwanwa yego uburengo ne Chimamanda Moses niwe yitwa gasuguru bisigura ko ari cyo kintu camubabaje nico kintu camubabaje bico bituma angereranya na kijya gikoko sinzi ko wabibonye ngo ndigwamenye niho haciye hava rero iryo zina ya yego ati rero ubu rero gwamenyo ryagufasha mbega umugabo wa iryo zina yaryakiriye gute ko navuga yuko nawe yararyumvise ndaza ahari uno mwanya ndaza iryo zina ararize mbega amaze kubona ko bariko barakitwa gwamenyo cankwe musumeno yavyakiriye gute like navuga ko yavyakiriye ibisanzwe ega hajya utanguye akazi hariho abansi hariho abakunzi rero tegeza kwakira ibije vyose ukavyakira uko nyene rero mu gihe nawe nyene azi sokre y'ibi bintu niyo mpamvu avuga ati nibisanzwe komeza tu akazi kawe mbega like abakunzi ba Roy TV munyumvirize neza s'il vous plaît ndagusabye wicare neza unyumvirize ikintu cyatumye ndamurondera uno munsi novuga yuko hari byinshi biriko biramuvugwako ariko hari amajambo yavuze Chimamanda muri ya video avuga n'abantu ba daddy like avuga ba daddy avuga ngo mbega we na ba daddy mode bon wapi nta na hamwe duhuriye na ba daddy cyane warakundanye na daddy ndaramuzi gashe je papa wanje ni daddy wanje yambyaye abo ba daddy bandi ntabonze ya ariko yavuze yuko ati ni wabandanya bazokwikira izina yanyicira izina gute ni wamaze kwemera yuko ari yakuvumisha bon so kuvuga ngo hagicanditswe gitegeza gushika siko hagi chance y'umuntu kandi itegeza kubandanya si abona ko ari we yampostinze akacabona ati ko naramudugiyeko nubu ndabimushimiye yarakoze ko yaramfashije ariko kuvuga ko yofite izina ryanje atari we yarisizeho canke atazi ko ibintu nimirije gukora canke atazi ikintu ntegura gukora iki canke iki nta zina ryanje ashobora gufuta inde Chimamanda mwambie sasa mwambie nta zina ataweza gufuta ya linka Arlene Alu ndashaka kubivuga bakunzi ba Roy TV ndabivuga gute ndashaka kuvuga ati wewe naka ntushobora kugira gute kugira ngo bavyumve wewe Chimamanda Moses
nta bubasha ufise bwo gufuta izina rya Link Arlene Alu aka gwamenye musumeni. Sasa abwiye Chimamanda ati ntashobora gufuta izina ryanje. Yep. Ati nta bubasha afise. Nta bubasha afise. Mbega uno mwanya uhuye na Chimamanda byogenda gute? Duhuye. Bon, sinzi ko hoba harako yoba mbikiye ariko jewe ni fresh big up nye. Reka kutubesha bakozi ba TV nareke kutubesha navuga yuko uyu mwigeme mubona hano wa Chimamanda ntago bameranye neza muri no minsi. Ntago bameranye neza na gato nimba wararaje video. Ni video novuga yuko iremereye cyane irimo no vyita ibitutsi vyinshi. Mbega uno mwanya uhuye na Chimamanda byogenda gute? Nukuri ntakubeshe. Chimamanda apariange vraiment. Nta beef rimwo, nta shari ririmo, na kazi tu. Umva ni nkuko ni kubera ko ari kure tutashobora kubonana ngo dukorere ikiganiro hamwe. Kasi kuvuga ngo ndavyifuza no, ariko nashaka kumubwira izi ni message mu bisanzwe tuba turahana. Yambwiye gwamenyo message zibitutsi. Yambwiye gwamenyo nkamusubiza ati gasuguru akansubiza kandi nanje nkamusubiza izo ni message tu. Tubura ukuntu nyene tuzihana. Nta WhatsApp iwe mfise, nta WhatsApp iwanje afise. Niho tuzihanira hajya nyene. Ariko rero hari amajambo yavuzwe agenda avugwa hirya no hino yuko we na Chimamanda mushobora kuba mwarakundanye. Oya. Ushobora kuba umu ex wa Chimamanda. Sinkunda abahungu bavyibusha. Nkakurya. Oya, from siguzanje. Kandi ati nukunda abahungu bameze nka Chimamanda. No mujana. Namutamanje ariko ucambwira ati he ugiye aho. Wapi? Hajya abavyeyi babona kure? Nukuri ngiyeho. Bisigura ko Chimamanda utomwemera kugira mukundane. Mana yisinijiro naho mpana amafaranga. Chimamanda wapi? Ntimushobora? Ntidushobora no kuja guhagarara hamwe. Ibizo rukundo? Mana yanje. Gasuguru? Yes! Ntimuhagarara hamwe. Wapi bro? Si size yanje. Akwemereye amahera. Naho yompa parcelle irimo inzu. Agashira ko n'imodoka zibiri. Ugeje ntidushobora guhagarara. Mu ijambo rimwe ntushobora kumwemera. Wapi? Kubera ko tuwomwenda ndashaka kugira ibintu bitatu bituma utemera Chimamanda ko mukunda. Premièrement, ni gasuguru. Afise ubujambo bwinshi. Ndetse nkunda umuhungu atari serious. Afise ubujambo bwinshi. Ica kabiri, sinkunda umuhungu avyibusha. Oya. Kubera usanga nabivuga gute abahungu bavyibushe idefa abahungu bavyibushe niyi ntibanarondera n'ibinebwe guma abahungu bavyibushe n'ibinebwe avuze ati abantu bavyibushe ngo abari ibinebwe ndashaka kumbwira umuntu umwe avyibushe w'ikinebwe umuntu wa mbere avyibushe w'ikinebwe sundi ni Chimamanda ni kinebwe Chimamanda ni kinebwe atabikinebwe aho ni twahuriza bakuzi ba TV Chimamanda ari hanze kurondera ubuzima turazi yuko abantu bari hanze biravugwa yuko bakora cyane kugira baronka $, bavuga to $1 riragoye kuronka bega kwe kuvuze ko Chimamanda ari kinebwe Chimamanda impamvu ari kinebwe ntiyoshobora kuja kuri réseaux sociaux aza gutukana premier manager sivyo ica kabiri Chimamanda impamvu mvuga ngo ni kinebwe byongera gute umwanya ku mwanya guma yitaho kuraba ivyo kuri réseaux sociaux aho kubande gukora akazi kamujanye sivyo canke gukora akazi yaronse nimba yo batari kinebwe niyo mvuga ko abahungu b'ibinebwe ari nka Chimamanda ni kinebwe Chimamanda kimwe cambere ni kinebwe Chimamanda uri kinebwe bro kuko iyo utabikinebwe ndabivuga gute ndabuze na sens ndabiha uri kinebwe trop kubera kubuze sens ubi kuko nyene mbona nyene kari kinebwe rega no mu maso biraboneye ubona ko ari kinebwe guti nenda kubaza Chimamanda premièrement Chimamanda umengo sinzi ukuntu bivuga Chimamanda ntari sharp ari sharp nyene mu guhebebeza mu kuvuga gusa cyonyene nicabereyemo sharp vraiment kuvuga cyonyene nishabereyemo sharp nimba niko kaza afise re niko kaza afise kandi je nibaza yuko ari karondera amafaranga kuri YouTube n'amafaranga ariyo Chimamanda ahubwo wewe raba tu
sinzi uko nabivuga nabonye afise akana keza azapfuma arabasaga aherekeza ku ishuri gikarindira akaja muri pause akagakinisha hama akagasubira mu ishuri hama akagatora bagataha si kuvuga ngo ibintu ngo vy'akazi iki Chimamanda nibaze ahubwo no mu mahanga kadakora baza ko adakora ari umuntu waje hanze ntakora Chimamanda ntakora uzi impamvu ko ntabata umwanya kuri réseaux sociaux none n'abantu bangahe baja kuri réseaux sociaux ifise umwanya wayo ariko Chimamanda wararenze Chimamanda ararenze cyane akanuko supfa gupostinga abayabonye wewe wombwira gute yuko afise ivyo akora ngira abikora avuye ku kazi kare aragafise urabizi ko atakaza afise mwe je ndazi kataka kumbe rero murazi naye oya je nituzenye gusa je ndazi kataka afise urisiri ko atakaza afise Chimamanda ntakaza afise none ko ama video yose ayakorera mu nzu bijya bintu bivuga uri ku kazi ushobora gusanga afise akazi afise uburenganzira bwo kubivuga ubwaye nambara akazi ka mbere hariya akora antukana ni ibintu vyo mw'Ibarabara ibintu gutora amapubele kugeranya amapubele Chimamanda ngo akazi afise n'akahe je nibaza yuko kubera yo baronka uwo mwanya mugana abo nyene nibaze ko ngo akazi yo bakorana kandi ni ibintu vyo kugira amapubele canke no gutema ibiti kuko abantu batema ibiti hariya nta mwanya baronka vraiment ako nakazi gakomeye cyane na salo mugabo ujya sinibaze ko yo bazikumuha yaba yogosha burya bwanwa bwiwe kwanza yabazi kugira yabazi gukogosha yobagira yobatehera kuri burya bwanwa bw'umengo n'agasigura yeah nutwenge I'm serious Chimamanda vraiment jewe nk'Imana iyo yari kumpati ngo Chimamanda ngambere umugabo naye kumuta mu nzu nk'Imana yiguha ngo Chimamanda ngambere umugabo naye kumuta mu nzu wari kumuta mu nzu kubera sinkunda abantu batari seriye Chimamanda ntari seriye ntari seriye gute kandi ari seriye kuri jewe ari seriye kuri wowe gute we ntari seriye gute Chimamanda cyane afite ubujamo bwinshi arahebebeza ngira ni impano itala impano yiki erega umuntu amukatuje mu mahanga kuyikorerayo ujya ugisigura kari karondera ama views ngo kugira kuri YouTube bamuhembe nta mafaranga ari kuri YouTube Chimamanda reka guta umwanya ariko yavuze yuko ngo ntashaka kuvuma ngo ari karabikora none adashaka kuvuma ariko abikorera iki ariko yataka abantu babanda barondera kwi ngo ari karahanu kare hanurande abakosa wewe niwe twohanura yinjirira abapastori akabatuka ni twebwe guhanura ngo dushigikiye umuziki yavuze yuko nta mavyuzi ashaka nta hiti ashaka ngo ahubwo ahanura abantu bari mu nzira mbi oya none je okay we nuza akazi kanje ndakazi ndi mu nzira mbi nawe ndabizi Chimamanda rero niyo mpamvu ahubwo ari we ni wakwiye guhanurwa kubera ni wari mu nzira mbi yo guponda abapastori abaprofeti abapondera iki bakubivuga ijambo ry'Imana baba bamuvuze we muga afata akantu gatoyi baba bavuze akaca gakontako ngo yagize biba bikenewe umuntu w'umugabo kwinjira mu bintu nk'ibyo ntibikenewe nakora akazi arondera amahera yubaka ama etage ngaha mu Burundi ashaza igihugu cy'u Burundi uko nawe no mu Burundi turabizi ashaza Uburundi nkuko abandi bako barabikora reka guta umwanya kuri réseaux sociaux ngo akarapondana na gwamenye na musumera nabiza gushikana bro nkuba kubwiye ugenda guha akazi hariya ujya navyo akazi yakurondera akazi hanze wapi nkuba akubwiye ati sasa rero gwamenyo ingo genda kurondera akazi ukore ujyana y'ibiburi sinzi biko yo basohoka ngira yondonkera akazi ko gutamba ariko nanje sinkunda gutamba kubera kiyo kuranga gutamba gusa kwera abantu basohoka kenshi mu bubari hari yanye ubuzi kenshi baronderera abakobwa bari ubwo gutamba bari gusa mu bubari ujya ngira nivyo yondonderera ujya naneza yondonderera nayo ni ndantuma mponda ngo ndimusumene ngo ndikwamenyo akandongera akazi keza ariko yavuze yuko ngo ni wabandanya ngo izina ryawe rizononekana nafute ndamuhaye uruhusha nafute sinzi ko hano muri no mwijuru mu kwinjira azocishamwe umurongo ati linka Rene aruntazinjira never give up nawe bashufise bro wapi ngira arazi ko azobigenza azokuvuga cyane ndamuhaye courage uko ushoboye kose uce no kuba promoter bose ushoboye sinzi kurabona na filme bansiguye mwabona rya karate bro nzohera kuri wowe Chimamanda ugirana ndamuhonde wose karatenze na filme urabona ngo uzohera Chimamanda uzohera rega abantu bavyibusha bagusha gukubita uzohera kuri Chimamanda ugirana ndamuhonde
ndamukosore bien sûr kugira c'ubwenge rega yinjira abakozi b'Imana natwe abakozi b'Imana nibo badushikanira ubwo butumwa Imana iba yara ariko hari ibintu yavuze vya Daddy mw'irya video yawe yakoze nubwo utashatse kubisigurira mbega bijya vya Daddy muri video yawe vyaje gute jewe sinzi n'ukuri kuko yavuze yuko ngo impamvu ngo yatumye ngo avuga ngo ari kubera ngo harimo ngo ba Daddy ngo ibiki n'ibiki ndazi ko amenyereye gutohoza narondera ifoto ndi muri eglise ya ba Daddy kanaka mu ba Daddy biwe hama ayiyerekane wait musumeni wait ariko yaravuze ayo majambo arayumvise narayumvise ya ba Daddy ndashaka kukubaza ajya amajambo ya ba Daddy yaje gute muri ya video ya oy abakobwa bose icambere na mbere CHIMAMANDA yabahaye image yuko arabakobwa bo kwa ba Daddy urumva arabakobwa bo kwa ba Daddy je muri abo kwa ba Daddy rero sindimwo Daddy wanje ni papa wanje yamvyaye nta Daddy wanje mfise ibi by'abapastori aba ba Daddy je ntabo mfise vraiment jewe ngenda numviza ijambo ry'Imana fresh nkataha je nta Daddy mfise mse Daddy wanje yamvyaye w'amaraso gusa ariko hari n'amajambo yavuze ngo ibintu vy'ibiragi je sina nabitahuye neza mbega hagiye yari karavuga nta makuru ufise CHIMAMANDA ni yagiye ari kiragi agiye hanze ariko aravuga bijyanye rega yagiye kuvuga mu nyuma siko yagiye kuvuga mu nyuma wait gatoya abakozi ba Royal TV hari nariko ndatahura neza ati CHIMAMANDA mu kuja hanze yigize ikiragi umuntu yamufashije izo diri ni Pastor Chris ariko Pastor Chris aca mubwira ngo CHIMAMANDA ntubandanye wigira ikiragi ntivyoboneka neza kandi nanje sindabikure kuriye ko n'umukozi w'Imana ko amaze gushika ino rero basi erekana ko utari kiragi uvuge aca ashaka kuguma ari kiragi urumva Pastor Chris aca aravuga ati uyu muhungu si kiragi niho na bifuro yaciye yinjira kubera avuze yuko atari kiragi Pastor Chris avuze yuko atari kiragi niho na bifu yaciye yinjira ku bakozi b'Imana aca tangura kwinjira abakozi b'Imana none yaguma ashaka kutavuga kugira banze ngira yandisinzi kugira banze arondera ubuzima hari yanye mugari kiragi urumva regura ashobora gukora ushobora gusatura inkwi utavuga ariko rewe yavuze yuko atari ibyo muri ya video yagukorewe wenyene yaranagarutse aravuga yuko afise amafoto ngo ari karavuga imbere ya micro sawa nanje ari ngaha mu Burundi ngo ari no hanze ari kumwe n'abazungu ni video nyene yacije kuri page yiwe abivuga nibaze baba beshe ajya amafoto je nase kumushira iyo ntuze kubera iki nase ko biba birebire ariko amenye yuko ajya amafoto yagiye kwifotoza mu nyuma yaratanguye kuvuga ni hajya amafoto yagiye gusohoka sino nta muntu numwe atabizi ko CHIMAMANDA yigize ikiragi mu kugenda hanze hari numwe atabizi CHIMAMANDA mbega niye mpamvu yo yatumye agenda guca ko abandi baragenda tukabaherekeza tukabakoresha ikiganiro akavuga ati ebana ibintu bimeze fresh sana mbega niye mpamvu yoba yatumye agenda muri ubwo buryo je nibaza yuko yagiye muri bijya by'abarefuge by'impunzi azi kenshi hari abantu barinda kwanza kubaza bakabanza kwanza kuvuga n'amatagiswahili yarazi bikunda kuba muri Kongo nambaye bayaciye muri Kongo bakabanza kwanza kukubaza utazi igiswahili yotu subira inyuma ugera yingira yigize ikiragi kugira ngo abanza ashikeyo niyashikayo akaronka n'ubwene gihugu aca atangura kuvuga Pastor Chris rero yarabimwanyiye abanza girene abanza aronka ubwene gihugu abanza ashikeyo aronka ubwene gihugu hama aca atangura rero kuvuga acha tangira kuvuga canke ngira ngo yashaka acha tangira guhebebeza none zikahebebeza basi sasa hamwe yo kwerekana amafoto naho ari ngaho mu Burundi nkuko yabivuze ati agenda afite amafoto ndi ngaho mu Burundi ndiko ndavuga imbere ya micro ati nizo ndi nkino ndi kumwe n'abazungu ndiko ndavuga ubu gushikisa sindajwe ishinga n'amafoto nshaka video nanyemeze kuri video arungike video kujya kuntu binjira sivyo babaze ivyo babaza bakagira iki yuko ayavuze je camanika amaboko ati nukuri ndi mwikosa kandi ndamusabe n'imbabazi niya kwereka video niya nyereka video
yuko yavuze kuri airport namba yaciye kuri airport chamanika amaboko ndambwira ati CHIMAMANDA mbabarira narakosheje kuvuga ivyo ntasiguje kabisa. Abakuzi ba TV ndibaza nawe aravyumva nimba iyo video wayifise reka yitwereke ko ndabizi yuko umwanya ku mwanya arakurikirana imbuga nko yavuze ati aguma araba araba kantu kose. Mbega tukiri ngaho nyene rero uno mwigeme gwamenye yarasengeye n'umwe mu ba promoter n'umwe mu banyamakuru hazwi kw'izina rya Edison yahoze ngo ntarongora ya barayimutuka cyane kandi birambabaza. Bamutuka ibiki ngo ntarongora ngo arashaje ngo atararongora. Mbega umuntu ashaje afite imyaka ingahe? Je navyo nzi kujya kuntu Edison mpole sivyo? Edison mpole wirabiye mu maso hi waritekerereje ngira babona ko akuze cyane. Edison hakuze gose nibaza ko adakuze cyane aho bomubwira ngo arashaje ngo atararongora ivyo nanje ndavyumvuka. Ariko niwe wamuze nanje nacenda musengera. Bakuzi ba TV ariko aratubesha wowe uvuze ngo ntakuze ariko niwe wamusabiye ko yorongora. Basi ntararengerana sivyo? Ntakuze cyane gatoya. Umuntu arongora nuba akuze cyane no badakuze nubakuze none kweri kuri kuravuga apana hariho gukurabira. Ni wowe uri mu bantu bamusengeye umusabira kandi nubu ndamushize kumuhezagira ati power in the name of Jesus. Urarongora Edison uyu mwaka canke umwaka uza mu ntango biraba. Power in the name of Jesus. Edison urarongora ndabivuze kubw'izina rya Yesu Kristo. Kurongora no kuzana umugore bien sûr koresha aho kantu nako twumva. Edison ndabivuze ati power in the name of Jesus. Urazana umugore mu izina rya Yesu Kristo. None azaye umugore wojoye bien sûr kandi mariage yiwe nzobutaha nazoshaka reka kuntumira nzobutaha vraiment uzoja kuvumba jewe uko muzovyita kose mafu ayo mazina ndayemeye n'ayandi mwara yampaye. Bakuzi ba TV ndashaka kubwira ikintu kimwe cyatumye wiyumvira ko usabira Edison uriko yozana umugore. Ikintu ca mbere Edison afise umutima mwiza ya nawe yanyenjiriye ngo ndigwa amenyo. Edison vraiment nta kabiki wo mu Rundi. Edison premièrement je no bivuga gute sinzi ko hari abantu binjiranira beef na Edison. Barahari hari umuntu atagira beef gamani ntaco ariko nibaza ko bamuhora ubusa. Jesi kuvuga ngo ntiturahura ariko ukuntu je ndamuzi n'ukuntu ndamwumva Edison aritonda siko niyo mpamvu jewe umuntu umaze kubona ko yubaha kandi avuga ukuri baramuponda kenshi ngo promotinga Natasha ngo agira publicity ibintu vya Natasha iki Natasha je ndamwemera bro arazi kuririmba ujya mukobwa bavuga ngo aririmba ngo mu kintumbaze ngo avugira muri ngo mu ndobo ngo ariko araririmba. Aje abantu babivuga nibaza ko batagira ubwenge ngo aririmbirahe ngo mu ndobo. Umuntu wa mbere CHIMAMANDA yabivuze reka nawe udiri CHIMAMANDA nyene CHIMAMANDA yavuze gute yamugereranije n'imbwa bien sûr kandi byarambabaje byarambabaje mu buhe bwoko rero akabwa kayo karagira bijya bintu bagira igoro nyene byu ngo niko no kumana na Natasha baririmba byarambabaje sana. Ku bantu batakabonye yafashe video kuyiwanje sinzi ikintu yeka aramvuga ko baje ikintu ndaza kukakwereka. Hanyuma aca avuga ngo jewe ntaho ntaniye na Edison wewe ego ngo tumeze kumwe na Edison ngo Edison ngashigikira ngo abantu baririmbira mu ndo umenga n'amatene mu mbegeti ibintu nyene vyo hamako ako kabwana acara gashiramo kandi akavuga kari mu modoka acara gashiramo ngo niko Natasha aririmba. Guys ibyo bintu byarandiye akabwa kavuze gute kavuga gute ike kujya ko ako ka video kiyo mu kabwa kavuga gute kujya ku nyene ivuga imbwa nyene Zeno byarandiye bre baba gutwenga sevro byarambabaje Natasha je ndamukunda sana ya sigura ko rero yakoze amakosa ko yarakoze amakosa cyane. Natasha no muri vyikazi mwiza abakozi ba TV tukiringaho nyene kandi sorry nta guciriyemo yibuke ko no mu kuja hanze yaraye muri hotel kwa Natasha muri Club de Lac agiye hanze no yaraye none muri Club de Lac yego hamaga cyavuga yuko aririmba akacavu amuvuga nabi bro
umuntu yagufashije akaguha ihote biya bintu birababaje sana oya ngo ako kantu kavuga gute nje navyo nosubiramo byarambabaje kandi byarambabaje bakuzi ba TV Natasha n'umuririmbyikazi nubwo uburundi bufise bwiza n'umuririmbyikazi nubwo yuko akunze kuzana ibikombe n'umuririmbyikazi nubwo yuko muravyibuka mu myaka yaheze niwe yazana ibikombe niwe yaje hanze akazana ibikombe navuga ko ari mu bigeme bazanye ibikombe byinshi gaha mu gihugu cacu cy'u Burundi ndabeshe cyangwa se imbere ntubeshe vraiment ndabeshe cyangwa se imbere ntubeshe Natasha Noma novuga yuko n'umuririmbyikazi mwiza n'umuririmvyi novuga yuko aduha indirimbo zimeze neza kandi afata indirimbo ziwe akadishiramo quality kugira ngo umuziki w'u Burundi uboneke mu yindi sura kugira umuziki w'u Burundi uboneke yuko nawe ari mwiza cyane Silver Play uwankaga kwavu yemere ko kiruka jewe ikintu ciza nzokivuga na kibi nzokivuga ariko Natasha n'umuririmbyikazi mwiza novuga yuko uburundi bufise kandi ariko aratuma ibendera ry'igihugu cacu cy'u Burundi hafise indirimbo shasha yego yakoreye hanze yego sasa ajya amateka Natasha big up sana atukiri ngaho nyene rero ucuvuga ati je mfise umugabo arenze man bien sûr ati we sinokwemera ati je nawe nta twohurira mbega aha mu Burundi havuye umugabo wawe wundi musore mwakundana neza hejura wapi hajya guya marimwe guya marimwe bro na wundi ariko hari ikiganiro wakoze uravuga neza yuko uwo mwari kumwe mu kiganiro ntazi izina uravuga yuko ari mubi urambwira ati wowe uri mubi je ntidukwiranye pega aha mu Burundi havuye umugabo wawe uwundi musore mwakundana neza ndikurinda kubyije kuri kandi sikukubesha kiretseho bahaje fotokopi yiwe gushika guhera ku mushatsi gushika ku inogi yiwe antswa no hako fotokopi nibaho y'umuntu ndashaka rero ngireke kunjabiranya havuyewe Uburundi bwose uwundi muhungu mwakundana ninde ndukuri ntawe abahungu bose ni babi naravuyemo vraiment abahungu bose agiye kiganiro wavuze ko ujya muhungu ati wowe uri mubi basi musanzwe nani mwita mwambie sasa si mzuri mubwire none mubwire nguri bon hapana mbo mubwire ujya wavuze yuko ari mutokunda urya mwako makona ikiganiro ko warabivuze ntawo nzi warabivuze mu kiganiro wakoranye na wewe nakoresha umwanya uvuga yuko ati wowe uri mubi ati je sinokwemera niko jagatife niko jagaho guys vamo no kwimana atari kwisuzugura sinzi ko kuvuga ujya muhungu bro ndavuga karagahungu wovuga kwa aragahungu kubera karagahungu abahungu bajya umuhungu afise n'igihagararo ese umuhungu umuhungu mubanzi bro sinzi ko nobivuga n'umuyi ko nawe yaransuzuguye Jensu hajya mu bisanzwe Jensu wansuzuguye ujya mu bahungu vraiment boja n'imbere yanje nkabaha n'umwanya ko twagararana ujya ntiyo bamo ngo nagahungu nutawura no mu bahungu ntiyo jamo ati nta n'umwanya wo guhagarara gusa gutya guhagararana nawe guhagarara hajya bavuga ati sister sava kwishura gutya ati sava bamaze kubona umuntu atumva aba afise amayekuteri mu matwi yama amayekuteri mu matwi kandi atayo nambaye norengana kandi wamwumvise yes you kubera ko ari mubi ariko ujya ni boga Jesus Christ ujya mana yanje ya bro agwa imodoka ati bana dukundana mana isi ni juru aya akajambo kamwe basikuriwe nagumana ububi bwiwe tu bakuzi ba TV ndashaka ububwira akajambo ka nyuma basikeza wasikira turangiza ikiganiro gumana ububi bwawe bro ntawo bugusabye kandi sifuza ko wozirandamuza canke
navyo nshaka. Ukajambo kanye mu bubwiye. Yeah. Abakunzi ba Light TV nabo. Ndabakunda cyane. Nawe mwaka bizu rya mujama. Jesus Christ umunwa wanje uhabanyo. Kanari rya bavuga ngo ndigwamenyo yo trahenga mama. Mwaka bizu rya mujama mama. Oh yeah. Naya. Mwaka bizu mama. Mwaka bizu turangiza ikiganiro. Aya. Reka kunsitaza. Yes, bakuzi ba Light TV andibaza wavyumvise bimwe mu vyatumye ndamurondera andibaza wagiye uravyumva neza na neza ariko beko turangiza ndashaka ugire ikintu ubwiye abakozi ba Light TV like n'abakunzi bawe muri rusange n'abantu bavuga yuko bakunda Burundi n'abantu bavuga yuko bakunda isi yose muri rusange. So kubakunzi ba Light TV ndabakunda cyane kandi ndazi mwari munyiteze ariko mwari mwiteze gwamenyo ni mwari mwiteze je mwari mwiteze gwamenyo musumena akazina karangyohera nimba nawe uri kuranda wera riketse gwamenyo ni keza yes na musumena jewe sasa ndabiha siyo wowe ubiha bakise jewe sivyo ya wowe hasanse yi nziza wowe hasanse nziza kuva kwa CHIMAMANDA yego ega yanyisizi nabibona abona ko bintu nkwiye niyo mpamvu nanje nagashimye ati yo thank you CHIMAMANDA kukazina ka musumena ompaye yo so nambari hari n'umuntu ariko arankurikirana kuri Light TV ya nawe nyine amamagara musumena canke gwamenyo big up ndagukunda cyane abandi bantu byase ko barongora bona ari banje yo nukuri muri industry kuko niyo urimwo reka ndamaze muri industry akabazo kanyuma ariko ndasaba ntujye umuntu kuko ndazi ko bahari je sinjye umunwa uko wama urikora kuri page yawe jewe nko mvuga ukuri okay sawa akabazo kanyuma rero kugira cyo turangiza ikiganiro abantu bari muri industry iyo muziki kuko niyo urimo byase ko barongora ni banje simbizi inde simbizi wasema vumba byase ko arongora nawe nyene ndamukorera amasengesho mu ndwiza twagiye sengesho oya je ndatura gusa aturaba kubita idayimoni yo kutarongora nkayirukana ikubite none simbizi wasema vumba ndavuze ati iyo dayimoni yo kutarongora irakuva mu izina rya Yesu taka dayimoni taka power in the name of Jesus urakira umugore mu izina rya Yesu Kristo ubundi muntu byase ko arongora muri industry ne muri industry yeah ni benshi inde ushaka babiri umwambi wa mbere nakubwiye kasi mbitse na Edison yeah nabana mubari abo nibo numva ko je nshaka ko barongora nibo bonyesha ko barongora ati bakira iki mu izina rya Yesu bakire umugore mu izina rya Yesu Kristo Azunge tugiye turangiza ikiganiro ndashaka turangize dusenga rero kugira n'Imana ijye usabye ivyumva cameraman je ndahumiriza man urahumiriza tuhumiriza usenge kugira ngo ivyo ubasabira mwijuru bishikeyo bagi data mwiza data mushobora byose turakweretse mu izina rya Yesu bariko baradukurikirana bose ubahe nguvu zo kurayikinga zo kugira subscribe mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye daimoni yo kutarayikinga ndirukanye daimoni yo kutagira partage baragira partage mu izina rya Yesu Kristo kuri Light TV ash ndiko ndabibona aho nyene data aho nyene hagume mu izina rya Yesu Kristo aho nyene power in the name of Jesus ndavuze ati Light TV iratera imbere mu izina rya Yesu Kristo kuba ariko barankurikirana bose bakira umugisha w'amafaranga kuba ariko barankurikirana bose kuri Light TV bakira umugisha mu byabo byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Abantu tasengeye turasubiramo abaye ari ibintu utavuze abaye ivyo wasavye kugira Imana ivyumva kugira barongore sivyo wabasabi oya nane masengesho sinayakoze okay bakunzi ba Light TV AJEYO ari kurumva kuri mikro ya my name is radio promoter akuva kuri Light TV ndabwira ati we love you so much twari kumwe na Mr. Gwamenyo aka
Musumeno. Nuvuga ko ariko aravuga Buja Flavor, nuvuga ko numwe mu ba hitmaker, nuvuga ko ahagaze neza mwino miss ariko aravugwa cyane. Kuri kamera bari kumena Elfage Carf, niwe yatumye ino image igushikira imeze fresh sana. Niwe yatumye ino sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho, cya kiganiro kigwa akajya keza ko kumenya amakuru hirya no hino, cya kiganiro kikuzanira aba hitmaker. Ati mbega basari bacu ubabayeho gute? My name is Radio Promoter in the mic. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Loy TV, we love you so much. Imutangwa muri Loy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV. Ibiganiro byiza muzobisa